rya Yesu Kristo yasuwe Drizi ngonze mwigeto yiwawe nijoro ngo nze ndije nyene kubera iki Drizi acha ibyo bitu kwa umviriza nakubwiye uzo wenyene je nakamera kubera ko nshaka ndije nyene ntushavuze ivyo byashitsi biragusha si nakubwiye uzo gutora amahera mwijoro kubera ikindi nakwinjira mu nzu utinje Drizi nawe STV fans ibintu ntibibaho STV every story matters. Shimire mwebwe mwese muko muradukurikirana ndanabifuje no kugira ibihe vyiza aho muri hose so nkuko mubibona kuri micro ni Gynella kandi imeze neza cyane so uyu munsi rero nababwira ko sindi nyene ariko nyene byabaye ngombwa yuko ndabikora umutipe araho nigeze novuga ko nafashije canke bon ariko yari umugenzi wanje asanzwe akora akazi nk'aka nyene kiwanje nyene nkora yarigeze kundondera rero yagize ikibazo ari ahantu mu kabari yagiye kunwa sinzi ko amafaranga yamuhereye ko donc sinzi ico kiganiro ngiye mwaragikurikiranye mwarabibonye riya ngahe kwanje namuzaniye facture facture yangahe ingwa maze Drizi byagenze gute mon frère mbwira sha byagenze gatondo umuhungu yaje ndamuha inzoga aranwa kuva mu gatondo nubo narandiye amafaranga hageze ho ndamwaka amafaranga kugira ngo nanje bansubire nanje nduhuke kidogo none aranyimya amahera yanje none nibiki Drizi amafaranga y'abandi none none wewe uza kunywa amafaranga mon frère we ni wigire sivyo je ncanza kuyakuriha sivyo ncanza kuyakuriha ntaribi umva gusa rero let me tell you thanks sana kuba wankoreye iyi service sinarinzi yuko havuza but byagenze fresh byagenze bien numunwa mutishura ngiye kuri ya facture ntazi ngene urayansubiza nunkanurira amaso urayansubiza kari haciye igihe kinini bose nabandenje ndamwishuza kandi umva ntitwasubiye kuganira ku bijanye n'amafaranga namuhaye niho rero uyu munsi nagiye mbona andondera aranyandikira arambwira ati ingo muhira ndakuriye amafaranga yawe mananje urumva ntaje rero mugabo urumva ko ndisi yampaye abantu bimana niyo yatumye nzana na kamera nuko Imana ntivyari bikwiye ko biza imbere ya kamera naho avant byagiye imbere ya kamera ariko byabaye ngombwa kubera ko yampaye condition yuko ngo amafaranga nza kuyatora mu ijoro en plus de ça bon sinza haba exactement sinda bon du moins ndahabona portail gutyo ndaca ndengana gusa sindinjira indani uko biri kose ndazi yuko bamwigeto mugabo ampa condition ngo nze kuyatora mu ijoro rero ndiyumvira sha ivyo bintu numva biranteye amakenga niko rero kubwira cameraman nkuko biri nyene kenshi aho tuba turi kumwe na kamera yiwacu no kubwira cameraman wanje ati ngo umperekeze ntagira ikibazo ngira n'abakunze ba STV babibone ntagira ikibazo nakimengira niyo mpamvu rero naje ku murango nje amasaha tutavuganye yambyenze mu ijoro ariko je nshimye kuza ku murango kuko ijoro riranateye n'ubwoba so cameraman nkurikira rero tugende ndayibutse ko ndi ahantu mu Gasenyi ku numero 65 Ndodori twinjire Kizimbabwe ingo ugara umuryango genda ribanzirindire ugendere inyuma yanje mubane nanje nje ku murango hanzwe nta kintu kibi kiza kunshikira nje ku murango tugende ndamenya abahehe exactement cyo nibaza ko arambona ibirato by'abahungu cameraman ngo
ibisi birato vy'abahungu nizera ko ari aha nyene ya Yesu Kristo yasuwe Drizi kuraswa kwa mazi areka gusarisha manira bingene ungize Sabituga none wowe uza kurunguruka ngaha kubera iki Noshuza kunsuka kwa mazi none umviriza byakunaniye kudodora ngaha ndavyanka umviriza ndavya kandi urabizi kubigize irya kabiri bazi wa musi wansanga hariya nakubwiye uze atakameruza fakwana sorry okay byaheze umviriza ingo umviriza STV fans nabwiye ikintu kinzanye ngaha ingo ngaha rero hama duheze hama ngende mu bintu vy'iwanje oya none uranyirukana ari we wampamagaye cameraman acha kwanza uranyirukana ari we wampamagaye none ari je naguhamagaye uze mu ijoro angariya zisa none kweri kumpamagaye abantu babe kubera ko kwanza umpamagara nze mu ijoro Drizi umviriza ingo nje gutora amafaranga yanje kubera ko umpamagara nze mu ijoro kwanza banza urindire kubera ko umpamagara nze mu ijoro kubera ko imwijoro naje ku murango umviriza birahera ku murango rero nambaye muzobifuta Drizi naje ku murango ingo ngaha sawa nyaruka siniruka urankene umviriza ni umpamagaye nanje naje ivyo mwabikuye he mwebwe ngo ingo mwijoro hari iki we nakubwiye mwijoro angare yasaze mwijoro nza gukora iki none mwigeto yawe none ingo gusa tubiheze hamanigire ahubwo twara tuzijana ahubwo ingo nyarutse hamanigire kandi wabimenyereye aho mwe mwimenyereye ahubwo Ishani ibintu ko wabimenyereye kandi byo kuvumbura abantu umviriza kandi umunsi umuzokubitwa n'ufite nkubitwa nawe ngira rero nkeneye amafaranga yawe kwe kumbwira none uje kwishyuza amahera ucuza nk'igisuma oya sinje nk'igisuma kubera iki ho wasaka ngo nje mwije naje ku murango sawa naje ku murango umva warurindire ko nza nagutegura wari kurarunguruka iki ngaho nariko ndakuraba none ngasi mu nzu yiwawe hapana hari ico wiyagiriza none ninjire ndabe winjire gukora ninjire ndawe ni wowe wiri none uri kunjana tugende hariya kwanza hariya kugira iki mfitiye umushitsi nga umushitsi umviriza Drizi no umviriza wait umviriza kandi ntushavuze wewe umviriza ntushavuze ivyo byashitsi biragusha si nakubwiye uze gutora amahera mwijoro kubera ikire wambwiye ngo nje mwijoro naje ku murango rero none ibintu by'amahera n'uco bizanamo amakamera ubwa mbere aho nakurihira mu kabare sinakuriye hari kamera sawa none nakubwiye ko atayo ndaguha canke none sinakubwiye kandi nakubwiye ntuzane kamera umviriza nta kibazo nayizanye kamera ni kibazo irakubuza kundi amafaranga imbere umviriza bakunzi ba Steve wait banzurindire imbere nari umviriza igihe nariko ndakurira amafaranga sivyo kwego tavye ati reka kuyandihira hari kamera umviriza amafaranga yawe narakwemereye ko nzagusubiza okay just sikuvuga ngo ucuza kuyinshuza kuri kamera okay ubwa mbere sinakurihiye kuri kamera ubu naho wait Drizi reka ivyo bintu umviriza gasindi ko ndagusaba kunguvu umviriza ushaka kunyiba kukwiba urafise ibintu no kwiba basi hari ibintu no kwiba umviriza nta kindi kintu je naje gukora nga sivyo we wambwiye uti ingo utora amafaranga ya umbwira ngo nze mwijoro kubera iki wambwiye ngo nje mwijoro nanje mwijoro nta mwanya naronse wo kuza mwijoro sivyo nje kumuranga nk'ubu wosanga nakubwiye mwijoro kubera nzi ahantu nza kuyakura mwijoro turazi nayo abahungu turabazi reka ndakubaze urarindira gushika mwijoro base kweka indi ndira gushika mwijoro none wumva ndayakura he kandi amasaha nakubwiye ataragera ukora akazi ko mwijoro kazi yako nimba ugenda mukagaruka ndo hivyo mugenda ukagaruka kweri kumeza uko ajyana amafaranga nari ibintu nanyoye inzoga ajya none erega sukuvuga ngo nukubera ngo nari nkenye gose urazigiye kiaci urazigiye kiaci honyene naranabihevye burya bukashi bwaro umviriza kubera iki ntagumye ndakwishota ngira wari urindiriye kuzana kamera nivyo wari urindiriye no oya nayindindire ko ari bumbwira uti ingutora amafaranga rero nanje twavuganye no munsi sivyo sawa nakubwiye sangapi wambwiye mwijoro ngo 20h kubera iki nza mwijoro kwanze nsigurira kubera iki nza mwijoro en plus ukambwira ngo nze muhira ngo nze mwigeto yiwawe mwijoro ngo nze ndije nyene kubera iki Drizi acha ibyo bitu kwa umviriza nakubwiye uze wenyene je na kamera kubera iki nshaka ndije nyene baba sikia wowe nimba yaguhenze ngo muzana oyingo rekana na cameraman acha ibyo bitu izi image mutazifuse inzo baba ibi bintu mutabifuse je ingo umviriza cameraman acana nawe umviriza kuyako ngira barero dukora iki
wewe wambwiye ngo nze ndi jenyine sivyo ni kubera iki kwanza twumvikana sawa umviriza solution hari nuko wicara ukarindira mu ijoro hagere hama ndaguha amafaranga yawe sivyo birumvikana kubera iki hahenda kugira kubera niho ndayaronka ubu nayo nibarayanzanira hamugacumbwira ngo uze wenyene sivyo ngo nze mu ijoro ndi jenyine nze mu geto yiwawe mu ijoro ni mbere uzobugiye mu geto yego itaba ari cyane kandi numva sinari no gushobora kwipermata kuza jeyo yego niyo mpamvu nazanye na kamera ndi harero habangiye wewe naguhaye adresse yose ushikurinjira kwanza umuryango mba ko wawumenye gute na umenye kubera bijya birato by'abahungu biri hajya ama ngo ni ryambere uje mu geto kandi umuryango w'abahungu urabira ku birato taka umuryango w'abahungu urawumenya kubera ko utinjiye hariya ariko igeto irisa igeto y'abana n'abahungu none ubona isa n'ujya muryango warazimenyereye tunye murazizi kuvuga ivyo reka kubishiramwo kwandika kubishiramwo n'inzigo ubona hasa na hajya hasa gute no harisa hasa gute dize kakumena umutwe umviriza singene ko tuvugana amajambo menshi sivyo kandi turi ko tuvugana amajambo singene ko tuvugana amajambo menshi je ndavyunguruza uzo ko yatorejo nakubwiye canke wabaye kwanaje ku murango baba namubwiye umviriza wabaye kwanaje ku murango umviriza gusa andi ambabarire namubwiye aze mu ijoro nta masaho ziri so fresh kubera iki none ubu uri ku kazi ahubwo nanje umviriza ahubwo nanze ko ntaza kugusanga ahubwo ntayo usanga nifitiye umushitsi nawe ivyo biragusha je nari kuza hama ukama amafaranga hama nkagenda nibisanzwe usanga nifitiye umushitsi uko nahangariye uri kurarunguruka nkuko ugasanga nifitiye umushitsi sinabona ni aibu wacu ubyitwara ngo naguca n'amande no kunwasuse kwa amazi oya iyo usanga afise umushitsi ivyo birabasha oya wewe babikugiriye uri kumwe n'umuntu mu geto nkuko ukaca ubona umuntu aje kubarongora oryohe umviriza laisse tomber impa amafaranga tugende washatse ko nza mwijoro nza ndi jenyene naje ku murango nazanye na kamera okay impa amafaranga hama ngende okay urazi ikintu ngomba nkore twinjire ndayaguha makubwa haya sasa twinjire mu nzu baba twinjire lakini wewe utaingia cameraman wihenda uje kure yanje umviriza twinjire ndayaguhe sibyo kweri kuyampera mu nzu oya ndakurindira nta kibazo tugende ndayaguhe si ushaka umviriza ndakurindira genda uyazane hama ndakurindira umviriza nta kikoko kiriyo kikujya tugende ndayaguhe numvise ibintu ivyo ariko biratuma mbwira ngo nze mwijoro ninjire mu nzu mpera amafaranga mwijoro ndekura nuswe no kunkora genda uyazane none abani bari ngaha okay hari cuba nta comba niyo mpamvu rero nguma ngaha genda ndakurindirira ngaha genda tugende ndayaguhe drizi acha ibyo bitu gende tujehe gende mu kandi umviriza sinuko ndafite nataje sishaka kandi ko bijamo n'inguvu genda unzane amafaranga hama nje ngende umviriza baso yarindire sibyo ndarinde gushaka ndihuta ngo manje mu bindi bintu wankwemo wanse kwinjira kuyatora urayarindira sibyo hari ibindi bintu ndiko ndakora indani urumva kwinjira ngaho gatanga amafaranga ingo yatora ingo drize ndekura kandi nuswe no kunkora kugenda uzana amafaranga ndakurindirira ngaha ingo genda uzana amafaranga hama ngende ivyo sintu bisanzwe ivyo sintu ndinda kwinjira mu nzu none ndabiheba nibiki injira uzana ndabiheba injira uzana amafaranga hama ngende ingo yatore wabuze ingo uyatore nibiki basi biri do special ninjira ngaho gutora ya none kwinjira no umuntu akubwiye winjira yatore ndakwakirira hanze kwere kindi nakwinjira mu nzu utinjira bana we Stevie fans ibintu ntibibaho umviriza ugurura nyarutsa ugurura so mbisa amafaranga ndayatorera mu drizi ndekura muzanye ndekura amafaranga ndinda kuyatorera mu tuvuganye iki ndeka kandi amafaranga yawe ndayahebye ndekura amafaranga yawe ndayahebye kubera iki ndayahebye cameraman mbisa nigira bahungu bimishenzi gusa nzogaruke nzoba ndumusazi cameraman 20 suwe naho nakagendera abantu b'imishenzi Yesu Kristo
reka ndahatswe samblage ndahatswe bye 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 STV, every story matters.